biragoye kano kanya hano hanze mu buzima busanzwe tuvugisha ukuri uko ibintu bisanzwe bimeze kubona umwana w'umukobwa akikanye imyaka 15 muri kino gihe reka mfate ku myaka 18 atagira boyfriend noneho kenshi muri ino si tubayemwe muri iyi minsi ugasanga umwana w'umukobwa yaragize umuhungu akamukunda bagakundana pe gwa rukundo nawe uba wumva ukunda umuntu hanyuma bigashika bakaryamana n'umwana w'umuhungu ejo cyangwa higeje bagahebana higeje agakundana n'undi muhungu nuriya muhungu kandi bakundana vya vrai bakaryamana ejo bagahebana agakundana n'undi kandi barakundana bakaryamana ejo bagahebana ivyo bintu wo bivuga ko kino gihe sinzi ko bavuga ko ari ubushuhe cyangwa ari gihe tugeze ngo sinzi ko ukuntu bivuga gusa biragoye ko umaze kwiza imyaka 15 utangwe kwiyumva uri umukobwa ndagukeneye ingo nkeneye ko turyamana ashiraho nyene nawe ucuvyemera oya ku by'ukuri umwana w'umukobwa ntiyarakwiye kwemera ko umuhungu kwa mugenjeje abari ko avyemera nawe umukobwa urafise ijambo urafise kwihagarara ko urafise agateka kiwawe urakwiye kumubwira ati nimba wumva ko bidakenewe byo kuzanira ingorane mu nyuma urakwiye kumubwira ati ibi ntabwo nimba nkunda ibi inyese byo dukwiye kugendera ko canke sigo rukundo nkunda ukavyanka niyo navuga ko ari ndero kuko ikindi naco kubaha nk'umuntu akuze usanga gusumba canke nk'abavyeyi umuvyeyi ukamwubahiriza nimba guhanuye kumviriza impanuro ziwi umusi wa mbere mu ryamana mu kirundi kizima mu ryamana n'uwo muhungu wari wagiye kumuramutsa muhira yari yabigusavye cyangwa byabaye uko nyene vyitayemo nari nagiye kumuramutsa arabigusaba hama munabikora yego utashe muhira watashe umeze gute nje bien bonjour, bonsoir, bon après-midi ndabaramukije mwose bitewe n'ahantu ari igitondo cyiza umugoroba mwiza cyangwa umuhingamo mwiza muraho neza avera kuri micro inyuma ya kamera akaba ariyo ngege nizera ko muri amahoro nizera ko amasengesho nama n'abasenge kugira ngo Imana bazigama abantu mudukurikirana Imana yama yayumvise avuga ati yego urakoze ko byanditse muri commentaire yap ndi kumwe n'abakobwa beza bakunda kuvuga beshi sinzi kizungerezi ni kirundi ni kinyarwanda sinzi neza icingenzi gusa ndi kumwe n'abari abakobwa beza Imana yasize irabarema neza nibo tugiye gukorana ikiganiro bakaba basanzwe arabakinyi ba filme abakobwa bahitinze muri iyi minsi kandi ndabizi umuntu wese yababonye hano yahesa bibira uriya namubonye muri filme ye uriya namubonye nga nibo tugiye gukorana ikiganiro rero ndabakiriye kuri Sande Umoja TV kandi nizera yuko ikiganiro kizagenda neza nakiriye wowe kwanza uri kuradukurikirana hanyuma ndakiriye bano nabo tugiye gukorana ikiganiro aho neza yego ndashima nizere ko mu buzima busanzwe usibye ko atamuntu aburi ibibazo umeze neza kugeza ino saha nakira apfa ndashima yego mugore ko twenga umengano twenze oya ni neza ariko n'umuntu atwenga ko umenga reka rihata reka rabisunika gutwenga ko ari imbere ya kamera wapi je ko ivyanje gutwenga reka ndagusaba idondora abantu bariko radukurikirana kuri Sande Umoja TV bamenye ninde tugiye kuganira ku mazina yanje banyita Mutoni Ornella uraho neza namahoro cyane yego amazina yawe ayinkamiye Bella yego Mutoni Ornella ni Mutoni Ornella na ayinkamiye Bella Mutoni uri umurundi kazi cyangwa uri umunyarwandakazi murundi kazi kubera iki papa wawe yakwise Mutoni cyangwa mama wawe sinzi navyisanze munyene benshi bakunda kuvuga ngo iyo umwana akuze akabona ikintu adasobanukiwe yahawe n'abavyeyi arakunda kubaza akavuga ati papa kubera iki nawe ntiwigeze ubaza impamvu papa yakwise Mutoni oya nageze kubaza mama arambwiye ati ndabona urugwana rutunye nyene gutonesha nyene yego ni kuvuga ngo urabona ko uri umuntu mukuru kandi avyibushe cyane kuvukira umwana mutonya wakuzira ikibig yego nami kinini nyene kwishure abana mwegana muri primaire bagufata neza tu oya sinaye munini ndengeje nari munini wa mutafusha kuvuga ngo aronzi canga aravyibusha yego kano kanya Mutoni afise abavyeyi bose cyangwa afise umuvyeyi barakwiye yego uba wumva bimeze gute kuba ukuze uri umwana w'umukobwa uko bafise abavyeyi bose mbese wumva niki kintu wazobakora kugira ngo biture kuba barakubereye abavyeyi beza numva nyari by'agaciro kanini kandi ndumva ko nakishaka kuzopfa nanje nabashimiye neza nyene biboneka ikintu kano kanya wumva ukorera mama wawe ukavuga ati shaka ino kintu kubanza gikoreye mama ndumva ndanyuzwe ndashika ndakoze ikintu kizima ku muvyeyi wanje shobari ngiye ni byinshi ndavuze kimwe shamvuga iki
Norinda kumubaza ikintu nyene no mukorera nyene cigise. ni ukuvuga ngo nta gihari abo ni Ewe na nubu ngano kurumva sinaba ngano ko ataco novuga ati ndibuka mama ndashaka kumugirira cyangwa mugirira iki. Nyene ibyo banumva ari ibintu bisanzwe. Nemvuge ko ndamugurira umuduga nanje narawigurira. Nzomanza kuraba n'uburyo mfise kugira numve ko nomuryohereza nyene nomunezereza. Mutoni n'umukobwa Ya ndumumama. oho uri umukristo Yego. ndagaruka twagiye kuri Bella Bella kimwe mu bintu ndakuzi kumengura umunyeshuri yego ese ku ishuri wakwemera kwiga umeze uko mu mutwe meze gute uko urafise umushatsi umenga warasize agaproduit oya nta kimwe kubera ko je niga kuri ambasade y'abakongomani biba biraba ko cane gose gusa twe tugenda twitandiriye mu mutwe hariho amategeko badusaba ko tutegerezwa kugenderako tutarenza mugabo ntabwo ntaco ndabici yego ugerageje kwidekriva Bella mu buzima busanzwe ninde n'umuntu ameze gute mu buzima busanzwe ni umwana w'umukobwa akunda amahoro akunda n'amahera nukuri n'amahera ndayakunda ndayakunda pe urakoze cyane yego kubera nibaze ko nta n'umuntu ndumva avuga ko yanka amahera oya ubu kano kanya mse kameramani wanje hari inyuma araje arakubwira ati Bella ndashaka kuguhereza Samiri ariko nta kintu agusavye akaguhaye amafaranga uyakirana umutima umeze gute amaye Samire nta kintu na kimwe ansavye no mushimira ahubwo no muhayambi kabisa uwo muhayambi yego ese nakabisa kagusavye nibisanzwe ko kabisa nawe cugashaka no urumva noreka kumushimira gute ampaye amafaranga kandi wayampaye abona yuko vraiment amafaranga ngira ngo narinda nayakeneye ibaze nta n'ikindi kintu anasabye abantu benshi bakunda kuvuga ngo muri iyi si nta kintu na kimwe umuntu akora gikoreye ubuntu ni ukuvuga ngo iyo umuntu agukoreye ikintu ni uko aba afise ikindi kintu nawe akwitezeko especially abana b'abahungu ntuvyemera birashika mugasi kuri bose hari abantu bafise umutima w'ubuntu hari abantu bafise imitima y'ubuntu nyene atari kuvuga ngo nuko baguhaye ikintu ngo nuko baca bashaka inyungu kanaka kuri wewe hariho n'abandi bantu bafise iyo mitima yo gutanga mugabo bafise ikindi kintu bariko baraganako yego mugabo nk'ivyo bishitse no mushimira no mugirira Bella kera abavyeyi iyo baraye bakosheje umukobwa nako umwana wabo yarayagize mariage baragenda mu gitondo umuvyeyi bakamuha igikwembe cyo kuba yarareze neza kano kanya nka Bella mama wawe ari mu bavyeyi bazoronka igikwembe cyo kuba barareze neza yego cyane ndabishingira intahe n'imbere y'abantu bakuzi bavuga ati no kuri Bella ntabere none sije ndabikubwiye twagaritse kuri Mutoni umukobwa mwiza kugira ngo azakere ku rugero rwo kubaka atiyandaritse abakwiye kwitwara gute Kwitwara neza nyene umukobwa yiyubaha cyambere no kwiyubaha yiri umukobwa yiyubaha nta numwe ijambo kwiyubaha ni ijambo ariko hari ukuntu usigura ikintu ku buryo buri muntu wese aca yumva yo kwiyubaha muri buhe buryo yo kwitwara gute kugira ngo irya jambo kwiyubaha gitwe kwiyubaha kwa kwiyubaha ndiko ndavuga ni kutiyandarika wavuze ngo ibyo kutiyandarika nawe yari umaze kwiyubaha ntushaka kwiyandarika ntushaka kwiha ubonye wese canke gusange ngo uyu tugende wiyubaha n'igikunda ubuzi icuri uzi nico ushaka kuzovamo umva rero maze kwiyubaha numva ata gisibwa na cagiteye ngo uravuga numva baca bavyuka bakizana biragoye kano kanya hano hanze mu buzima busanzwe tuvugisha ukuri uko ibintu bisanzwe bimeze kubona umwana w'umukobwa akifikanye imyaka 15 muri kino gihe reka mfate ku myaka 18 atagira boyfriend noneho kenshi muri ino si tubayemwe muri iyi minsi ugasanga umwana w'umukobwa yaragize umuhungu akamukunda bagakundana pe gwa rukundo nawe uba wumva ukunda umuntu hanyuma bigashika bakaryamana n'umwana w'umuhungu ejo cyangwa higeje bagahebana higeje agakundana n'undi muhungu nuriya muhungu kandi bakundana vya vrai bakaryamana ejo bagahebana agakundana n'undi kandi barakundana bakaryamana ejo bagahebana ivyo bintu wowe bivuga kwiye kino gihe sinzi ko bavuga ko ari ubushuhe canke ari igihe tugeze ngo sinzi kwera ukuntu bivuga gusa biragoye kwera umaze kwiza imyaka 15 utangwe kwiyumva uri umukobwa utangwe nyene kugira udutaye gusongora mu bibi nyene no mu mubiri uba wumva ari ibintu vyahinduye ubushuhe nyene nana ko twibera n'ahantu hanashusha uravyumva nawe rero sinobivuga ko vyinshi nabo basanga nyene oya ni kandi nabikoje kugira ngo tubivuge ko wumva utabivuze ko vyinshi byo ca bigenda tubivuze ko vyinshi nabo basanga nandi ko ndivuga
nibisanzwe ariko none ko ariko tumeze nibisanzwe nyene twabivuga kubera ko igituma mvuze ngo ndiko ndivuga kuko nanje umwana afise mukuru niwe atinya kubivuga ntugire ngo bazotinya kugenda kumwegera babimukorera ngo nuko utabivuze ushaka rero bivuge nibisanzwe numva ndiko ndavuga ku vyerekeye kuvuga ngo umwana ngo imyaka 15 ngo afise ngo umuhungu bakundana nanje menga kuri 16 nenda mufise kuko umwana wa mbere namuvyaye dufise imyaka 17 sure yego ndaje rero ndagaruka urambwiye yuko warose umwana ufise imyaka 17 ahubwo se umwana gusa numva byaciye biba ngombwa ko nja kubaka ndashaka umbwire rero uwo muhungu mwagiye kubakana niwe mubana kano kanya yego mbere muhura bwa mbere mwahuriye ku ishure mwahuriye kuvoma mwahuriye he shida yari umunyeshuri wowe yari yarahejeje abwo nje nari umunyeshuri ico gihe muhira bari babizi yuko mukundana data twakundanye igihe gito nyene mwakundanye nk'amezi angahe make nyene ngoma ndakubaza ikibazo benshi bakunda gufata nkaho megana ubushira soni ariko reka ndakekubaza sivyo umunsi wa mbere mu ryamana mu kirundi kizima mujyamana n'uwo muhungu wari wagiye kumuramutsa muhira yari yabigusabye cyangwa byabaye uko nyene vyitayemo nagiye kumuramutsa arabigusaba hama murabikora yego utashe muhira watashe umeze gute neze bien neza ari umuntu umwe tugeze kuganira arambwira ati bwa mbere ndabikora naratashe muhira abantu bose bandavye mwibara nkabona umenga nivyo babonye ko mvuye gukora nka maramara nawe se ko ari umeze wapa ahubwo je nari yagiriza navuga ati none nk'ubu dusa kuja kwaga kuri podium nja kuririmba kuvuga ngo wari umuririmbyi wa chorale nja kuririmba n'ibintu ni kandi vraiment yarandira zige kinini nari naramwanyiye nyine je ndasenga ndindiriye kigere ndacari mutonya ntaragira ko nubaka naragira ko nja muri ivyo mugana vyisanze muto abantu benshi barakunda kuvuga ngo umuhungu iyo muryamanye ubutaye agaciro uri umwana w'umukobwa byo bari byo bivuga ko sinibaze kuko iyo nza kuba naye agaciro nari gusatira cyane ko twobana yari gusatira ko vyaheze nyene vyaheze ariko iyo bangariza imwe n'umugabo wawe gusa ni watubesha imana zo guhana nizere ko nyuma yo gukora ico kintu mwaravuze muti ko turaba Kristo rero reka turindire gushika umunsi tuzokubakana ntituzosubira cyangwa mwarakomeje oya ndibuka ko naciye ngwara ibyo bitwa ngo nirekwe naciye ngwara vraiment sinari nkiryoherwa nari naranyenyiriwe tu benshi bakunda kuvuga uri umumama yubatse ngo urugo rwiza ruhera mu gitanda byo bari byo bitameze neza nyene harya urugo ruba rwapfuye tu ni gute umugore akwiye kwitwara mu cumba bigatuma agira urugo rwiza ndetse n'umugabo akamukunda cyane apana umugore n'umugabo tubafashanye bose biba bikenewe niba bikenewe ko umugore ari we yitanga canke atanga kiya cane canke sinzi ukuntu bivuga n'umugabo biba bikenewe umutondo uremera ko hano hanze hari abantu batazi ijambo care uko ryitwa ingene batanga care yego wowe rero nk'umugore yagize amahirwe akagira urugo rwiza ndagira ngo ubancire ku mayange ni gute umugore ashobora guha care umugabo wiwe bigatuma kabisa umugabo anyugwa ni care si ko akwitaho umugabo aratashe yiriwe gute navuze mu cumba niho turiko turaganira yo mu cumba kweri numva menga kuvuga imbere ya kamera vyongora yego ariko umugore abishaka azokurondera sawa kuko vyose bagushira isoni kugira umuntu mubwira ibintu neza uvyinjiremo bisaba gushira isoni none numva nari muri mood yo gushira isoni sawa naco mu rugo kwa kuntu umugore n'umugabo bari muhira ni gute umugore akwiriye kwitwara imbere y'umugabo wiwe neza tu nimba uzi ko umugabo agira atahe ja muri dushe haga fresher asanga usa neza mwakire neza tu binashobotse nimba yumva ko binakenewe ko aruhukira mu tanda kazi kabandanye nipo bintu n'amahoro menshi hanyuma abantu benshi bagakunda kuvuga ngo mpora ndavyumva hano hanze ngo hari igihe abagabo usanga umugore ari umunyamwanda nibyo bintu bakunda gupfa n'abagore babo nako umugore ugasanga ari umunyamwanda nivyo bintu bakunda gupfa n'abagore babo wa mwanda simvuga umwanda wo kutabutoga hari umugore usanga yoga agaca kamera neza ariko ugasanga impuzu yambara muze kabisa irateye isoni ego apeti bifuye nukuvuga ngo kimwe mu bintu vyica urugo rero nukuba n'abagore batazi kugira isuku hako rero uwo yambara utagira isuku nawe yiheba ukigira uko nyene ego twagarutse turi kumwe na Bella ngaha Bella tubabare twari twagutaye ariko nagarutse nta kibazo Bella uri umukobwa urakuze kandi nibaza ko uramaze kubona ibintu byinshi cyane uno musi umukobwa mwiza umukobwa w'indero kuri wowe aba ari umukobwa ameze gute umukobwa w'indero
umukobwa w'indero kuri jewe nibaza ko aba ari umukobwa cambere na mbere yubaha y'agaciro azi icari kandi afise niyo ariko araja kuko mu gihe udafise uri kuraja ikije cose kiraguhitana novuga ko rero ku mwigeme afise indero kuri jewe ni kwiyubaha kwiha agaciro kumenya icuri kumenya iyo uri kuraja kandi kumenya yuko utiyubashe canke ngo wiha agaciro ibije byose biguhitana. Ingingo ngenderwako kano kanya umwana w'umukobwa yashingirako kugira ngo yitwe umukobwa w'indero zoba ari nk'izari ingingo urabona buri muntu wese aba afise amahame ibintu agenderako na ikintu runaka kugira ngo citwe ikintu nuko kiba gifise ibintu bikigize. Ingingo ngenderwako kano kanya rero umukobwa yoshingirako avuga ati nkoze iki nkakora iki niki nzoba niswe umwana w'indero zoba ari nk'izari kubaha umukobwa yubaha vraiment je nibaza yuko kubaha burya kubaha kirimwe ibintu byinshi kimatanya n'ibintu byinshi. Umukobwa yubaha nibaza yuko akenshi n'ivyo bintu byose byoza bikamushikira si cyane gose kuko aba amaze kubaha gusa akaba afise indero akaba agira icatinya kuko umuntu atagira icatinya urumva nyene abari cihebe. Urabona ikintu ndiko ndarondera sinzi uri kuranyumva uri umukinyi wo muri India seri ukina kwa Abeli uri muri Jefface mbese nawe urazi Jefface cyari cyo mu majambo yose Dana Chance niri kwa Abeli hana bachezaje ndakubesha nawe Jefface ntuzi cyane oya nukuri nuvuga ngo uri muri team yenyewe ntuzi n'amajambo yigize cyane ndazi team ndima mugabo amajambo yose sinzi carico ego kano kanya baramutse bagutoye bakavuga bati reka ube umuno presenta ugende ku representa team yanyu mugashika imbere ya Leonce Ngabo ahakoze none Jefface mu majambo yose risobanuye ko mwishura ngo iki no musinyene ndakimenye no musinyene numva ko biramara DJ vraiment ya urumva rero ikintu nashaka kuvuga muri Jefface kugira ngo Jefface n'umugwi ariko muri umugwi witwa Jefface harimo ibikorwa vyitwa gukina filme muri ibikorwa vyitwa gukina filme harimo India seri harimo My Family harimo Paradiso urumva ko harimo ibintu byinshi ivyo rero ibintu byinshi ijambo indero ni jambo nka Jefface ariko muri iyo ndero harimo ibintu byinshi bituma iryo jambo ribindero iyo ndero niyo nshaka rero kubwira abana b'abakobwa okay kimwe nariko ndakubwira kubaha hari igihe umuntu ashobora kuza akakubwira ijambo wumva ko rikurengeye bon akaza basi dufate nk'umwana w'umuhungu akaza akubwira ati nukuri je naragukunze nashaka kweri dukundane wanashimuka namwemerera ko umuntu akundana mugabo ukaca usanga inzira zo abizanye mu gukundana si za nzira ziri mu kuri ugasanga ni za nzira zo kwishiraho umwe wese yumva ashaka nimba kubwiye ati ndagukeneye ingo nkeneye ko turyamana ashiraho nyene nawe ucuvyemera oya kuvyukuri umwana w'umukobwa ntiyarakwiye kwemera ko umuhungu kwa mugenjeje bari kwa vyemera nawe umukobwa urafise ijambo urafise kwihagararako urafise agateka kiwawe urakwiye kumubwira ati nimba wumva ko bidakenewe byo kuzanira ingorane mu nyuma urakwiye kumubwira ati ibi ntabwo nimba unkunda ibi inyese byo dukwiye kugenderako canke sigo rukundo nkunda ukavyanka niyo navuga ko ari ndero kuko ikindi naco kubaha nk'umuntu akuze usanga gusumba canke nk'abavyeyi umuvyeyi ukamwubahiriza nimba guhanuye kumviriza impanuro ziwiwe ko umuvyeyi iyo aguhanuye ikintu ukacanka canke ukakigarariza fendofe bizokugarukako vyanka bikunda nubwo ushaka kubona ko ari gihe nk'uko twebwe abigeme tuba turi mu myaka yukubona menga turakuze turarenze nta muntu numwe akwiye kuma conseil je ubwanje ndigenga ndikwije navuga ko abari nk'imyaka birekera tubesha canke abari nk'ubushuhe nyene mugani mugenzanje nanko yabivuze kandi nawe ubu bushuhe urabwumva ubushuhe oya nta bushuhe no ubona ko nambaye n'agapira k'amaboko maremare yego ndavuga bwa bushuhe mugenzi wawe yavuze ibyo byose nibiho umuntu agenda aracamo nibisa n'ubuzima busanzwe ni ibintu twasanze biriho kandi novuga kandi nta muntu numwe ivyo bintu atabicamo gusa ahubwo bisaba ko bahariho ingingo nyene wihaye muri wewe canke ama decision ufise ugenderako kugira ngo ivyo bintu bisimbe akenshi
abana b'abakobwa turakunda kubigwamo yego. ese Bella ni ryari umwana w'umukobwa bikwiriye ko agira boyfriend? Igihe je numva ko igihe ni wewe uba wumva ko hageze. Nta muntu numwe afise ngo igihe, kubera hariho umuntu akundana afise imyaka 15 18 20. wowe waba ufise boyfriend cyangwa waramwigeze? Je naramwigeze. igihe wamwigera wari wumva yuko hageze? Ndamufise. washingiye kuki rero kugira ngo wumve kano kanya ukuriye kugira boyfriend wewe? Je ubwanje akiza kundra mbwira ko umunsi wa mbere canke ko uyumfise ubu uwo ari we wese, sinzi niba ari umunsi wa mbere cyangwa ufise uwo. jewe igihe numvise ko hageze n'igihe umwana w'umuhungu yaje kundraga ndamwankira aragenda mugabo kumaze nk'inzingitira ko yakanyandikira udukete akanzana udushugwe mugabo nyene nkumva minga ni care irenze numva uwo n'umusi wa numva nk'umusi wa mbere natangwa kuvyinjiramo numva umenga nyene sinze n'ubundi buzima bushashangiye kubamwe buryoshe burenze kumva umuntu akubwiye ati ndagukunda chérie je t'aime